Mu bisanzwe idini ya Islam irarimiriza cyane abana babigeme kwiga, irabahimiriza yego cyane, kubera nyine nk'akarorero dufate nk'ibihugu by'Abarabu usanga nyine bakeneye ko nk'abakenyezi bajya mu kwibaruka mu kubyara babyazwa n'abakenyezi nkabo, urumva aho bisaba kuba warize cyane nko mu mabanki, ugasanga nko mu za Omani usanga nko amabanki abadamu bidirija kuri gishe irimo mu mizi, urumva naho biba bisaba ko uba warize. Idini ya Isilamu rero irahimiriza cyane, mugabo nyine urazi ko abantu ari igihe bakwepa nk'inyandiko ugasanga kuri igitabo cyanditse siko abantu bariko baravyenterpreta. Naho ubundi ho Isilamu nyene Qur'an irabivuga, ilmu iravugwa cyane muri Qur'an. Ilmu no kuvuga iki? Ilmu kwiga nyene gukurikirana ivyigwa, yani ivyigwa vy'Imana n'ivyigwa vy'isi. Ivyigwa vy'isi rero nivyo wenyene vy'ikizungu, ubuvuzi, amabanki, ubudandaza, ibiki vyose. No twavuga yuko rero nk'aba aho usanga umwana yiga amashuri mato akavuga ngo ndahejeje cyangwa abavyeyi bakavuga ngo urahejeje, twavuga ko ari ubumenyi buke buba buvuye ku bavyeyi. Ni ubumenyi buke buba buvuye ku bavyeyi, si ku idini bivuga. Harya nyene nk'umukobwa ashushe ngo arongorwe, hariho abavyeyi bashigikira, hari abandi badashigikira. Naho ubundi ho idini yoyo answa ibikeneye nyine ko umwana w'umwigeme yiga aca ubwenge, ntaduge gusa ku mugabo yamaze nko kurongorwa, ntaduge ku mugabo canke ngo agende nyine mu bagabo abarenze urwamo ibiki n'ibintu nk'ivyo, umugabo yige ace bugufi nk'uko idini ritubwira kwica bugufi.